Famille urayibaza Kigingi yayivugiye playing. Umugore wanje avahe muri famille niyo ico gituma n'umugore wanje umunsi Kigingi yavuga ngo we Peti kubera umugore wanje ava muri famille yaciye aminduka bishira kuri stati ngo we Peti kuwa na respect. Niyo mpamvu rero kubera nanje nari nzi ko afise famille nagomba nanje iyo famille ndayibabatse. Niyo mpamvu nagomba kubihagarika. Uraruta Kigingi nawe avuga yuko uri umwana wazanye ibisabisho ninde yaje avuga ati ndakurabira hepfo ukansumba nakurabira ibubamfu ukansumba nakubarira mu kuzimu ukansumba. Kino kintu nituraki jewe namuhaye iciswe Miyoyomo ntiyizera yuko yahawe ikigongwe. Miyoyomo mu mpimba ni cyakigongwe cyama gitangwa na nyine cyubera umukuru w'igihugu kivunga bacita Miyoyomo. Nabwo ndarengeye ivyo wakoze, ndarengeye ubusambanyi wakoze. Rero wanje kumbwira ibikurikira urumva ivya mbere bya c'était tendu. Naco nta kibazo uzora gukunda bigira nabi. Azora uko abigira rero invitation yaciye ayigumya cyahitamwe kuza guhara. Reka twizere yuko Kigingi azoza nawe aduhe ikiganiro. Hama muce atama views muzoro. Utamubonye. Hari abantu bazimye braza bidakunda. Hello bakunzi ba Gatech TV uni Mr Vibe. Yes. Vibe. Je kwishavu visi. Je kwishavu visi no musi nza gukora ikiganiro mvisi karato ya vindi. Mama yangu amvisi karato. Bereke barabe ko ari ukuri. Izo se nizi. Umusaza simbizi wasema vumba ati jewe ko shavu fise. Shavu mfisi. Ni simbizi wasema vumba ubona ariko aravugwa ko amajambo menshi atandukanye nyuma ya Kigingi Sama Comedy. Hari abantu bagarukanye n'amakomantere yo ku bintu bya Vina ariko arakwagiza yuko wagerageje konona muri VIP. Mama birangira gute? Invirangira bagombe gusohora. Reka tugaruke. Jesse niyemera bro. Ariko je ntabwiyemeza ngira ikintu kiricera kirera kirabura kirirabura. Ariko uragirizwa yuko wewe wagombye guhungabanya umutekano wa Kigingi Sama. Aya nta mutekano niyo ko nzohungabanya. Aya je gusa narigeze kuvuga yuko hari igiteramo kitazoba. Imbere yuko Kigingi Sama ico giteramo sinigeze mvuga icarico. Carico nawe ntiyakuvuze. Uravyumva? Uriko raza bro. Sinigeze mvuga icarico gusa nabonye abantu benshi bampamagara bagira amakava banshirako tavuga ati okay jimbaje ikibazo ndacishura. Niyo mpamvu ndi ngaha. Ndaje nibangije ka fimbo. Ikibazo rero kivuga ngo yego ivyo yavuze nimba ari wewe uravyemera? Jewe ivyabaye naye naravuze ati hariho igiteramo sibyo cyo muri Sama ti nzomureka azosaba impusha asabe ibiki n'ama sponsor uwo muntu hama umunsi urubanza ntirube. Ivyo ndemera neza yuko ivyo bintu narabivuze ko nabivugiye kwa Star Boy sibyo kubera ico Star Boy yaraje kumbaza kuvyo Kigingi yari yankoreye mwishira hamwe namuhamagayemwo aze dukora ivyunguka acagira umunoho acagira ivyipfuzo acagira amarara amaze kugira ivyo caranzunguruka kandi ivyo amatwa nsumira sinari uwa mbere abikoreye. Ni benshi hari n'umuntu yambwiye ati jewe n'umukomedi yambwiye ati iyo umbaza neza ivyo wagomba ukore nta Kigingi nari kugupropoza kubera iyo ngeso yo kuzungurukana arayifise. Jewe ari n'umukomedi yitwa Mishu aba muri Canada. Mishu niwe muntu uvuga yuko ari yatanguje novuga yuko
ibyo stand up comedy ubona bagira babikora ke n'abantu twa bamashoke amishu urumva aragira comedy nyene rero muri Canada show ya mbere Kigingi igeze kuronka muri Canada mishu yaramukamagaye aramushira iruhande aramubwira ati mwene wacu hasi bya bindi uza za nkuru zawe ngazo matwarete abisi inkuru zo mu mawese akavuga mawese yo mu Kinindo avuga mawese yo mu Irohero kavuga nyene inkuru nyene bwatiziya nga ntizotwenza abantu reka ndaguhereze amasuje ushobora gukorera kugira abantu muri Canada ubone imisho ariko ahanura kubera avuga ati reka ndamufashe no muntu ni kandi najewe azobe n'impamvu nanjye nzogenda mu Burundi ko ngo ndahakumbuye ko misha amazi imyaka myinshi atari mu Burundi mugabo kugira azogira iki nawe ni yategura fate nko muri sama fate nka Kigingi yateguye Kigingi sama ko umva Kigingi ashobore gutumira na misho misho akaza nyine ari nk'umuntu nyine akamutumira nawe sipo tu nga Kigingi umva ntigera barekonesa ikintu umuntu aba yamufashije wowe urashaka kumufasha nta kajambo muri iyo video ari akantu yavuze ngo ni famille rero ari abantu usanga yavuze ngo ni famille waravye gutyo umengo na beranda kandi bafise ibyaha byinshi ariko aravuga yuko ari umukristo oya ubu Kristo sibwo ndimwo iyi ni famille iyo famille rero ni famille y'abantu ubabonye gutyo kibaze ngo na beranda kandi arababaya none yifuze kurivuza igiki wowe numva ko gira nkoriye ububaya yaranyiciye kontra d'abord umva yuko nabandi kigira kabiri gushobora kuvuga ibintu nkabijya azi neza ibyo twayazi akaca bisubiza itoto wenyine twarahuye turayaga arambwira ati mwene wacu nukuri kw'Imana aho uhera naho ugeza ndahazi ibyo ushoboye gukora ndabizi urabyumva ni ngaha ntuntabare vima bino bintu bibi uravuga bro nukuri n'ubu twahuye yari muri Ntuzenye yari yagiye gusaba ama sponsor muri bank hagati none ko n'ubundi duhuriye mbona nyine ari busy ariko arategura ibintu ariko arahangayika ati reka rero umuntu ndamu blessing sindamugirire nabi urubanza rwiwe rube arabinsaba aranakambira nibisabisha aratanga nawe munasaba imbabazi atabisabisha azanye igihe nerinda mama mwamikazi sinagiye iwabo mwabisabisha ngiye gusaba ikigongo sigasto sindi mu Amerika cyane amaze gutwara ahantu bisabisho ahantu hangaye gusa none hajya gusaba imbabazi nuko ntazi nyene byagenze nta muntu aza gusaba imbabazi utazanye iki ibisabisho yazanye karate ya film yaje yikoreye ishishira Kigingi yaje kugusaba imbabazi n'ibisabisho amwe ati mon frère ndagusabye mbabarira n'ukuri ntukore ibyo bintu ubuzima isaganirizo naha umukate w'abana uciye utangara ukuna ciyagaruka urumva mugabo notre part je ndi mu entertainer bro ndi mu entertainer hari abantu baba bakeneye kubaho kubera umukumu artiste atavugwa atafise credit atashobora kuja ku headline mu kinyamakuru urumva n'umu artiste abatabaho kuko urumva nk'ubu wewe arabizi neza bigiye bikoze exprès yarazi neza ati se Mavumba nkamuvugira hano hantu cyane nkavuga ibintu bimuraba bazomubaza kandi nzobyishura kuko ça fait partie de mon boulot kandi nutinya je umaye inkuru uri kuramfasha garige namwe muzobura n'ibyo mumbaza mugari rero munashoboye gukreya ibintu bituma mwe mumbaza ni cyagikere baba bateye umugere bukeye kabiri gaca kironka ibyo kiza kuvuga ariko hari ijambo vuze ati nukugira n'abantu babiho nawe apana abe urumva ja dufate nk'ubu
bagiye batunzwe n'amapublicité n'iki aronka amadiri amapub bumva ko nanjye ngeze kumandagire pub mugabe biragoye yuko umudandaza yoshobora guhereza diri ya pub umuntu atariho none azonwa none King Sama comedy barimwe mu mwaka none vya bindi biraka bituma bakwazushabaho gute batazi neza yuko umuntu anavugwa yarapfuye Kigingi yari nk'ikiziga Kigingi yari nk'ikiziga na Satubi yarigeze gupfa agomba bagiye kumuhamba serikali yiwe bayigejeje ku mpanda acagaruka bwira Simbizi uva izina Simbizi izina branding yiwanje izina ryanje ni izina rya Maritabara abantu benshi uravumvaga bro umuntu wese abagomba guferinga atabaza Simbizi hari abantu baremwe babaho kubera isigura ko Kigingi yagomba nabara Yesu ndabona be igihe igihe bari hagiye imufunda y'amazi agomba kubatwara mwigisha turapfuye hagiye rero yari nka kurya uwo ni Kigingi uwo pima nk'umunezero Kigingi yari afise abonye ati akanuka wafate ntiyari sure umva Kigingi peut-être amenyere yuko ivyo wagirira abandi yuko nabandi ariko bameze ntiyarazi yuko je ntari ngyaje je ndakubabari ndaguharimba naguhariye wewe yararavye uburemere bw'ikibi yankoreye kuja kunteranya na company ya mivyunguka sibyo cyane nanjye ndamumesha boss byaravuye mu mutima when your company imivyunguka boss wewe naramutelefone ryari araryoherwa ati yo Simbi twampevye boss wa company kubera boss ntazi yuko kuba muri company hari n'abantu muri yo company duhura akambwira ati mbe kutakiza kuri company ivyo Kigingi yakoze vyagumye niyo company nta numwe ngira n'ikintu na kimwe meme n'aba boss bayo ntibamenye n'ikintu na kimwe niyo company nta numwe anayiti urumva ka braza nka company kora fimbo urayiti be yitwa ndi ega turaza kwira company yitwa ndega azama Dark company Dark urumva ka braza ni ikora ivyunguka oya nikora fimbo ugwa kavuki ariko tukiraho se urumva umviriza mwene wacu ndiko ndakwishura tekana turazana na wewe urahemuka naho mba twemeranije ikintu ngo cyaheze we muri kamere kawe kubera uva mu kintu cyitwa famille ariko kandi urakabika sigura papa kubera we uva muri famille aho kantu wewe ni gahera urakabika kereke uragasevinga famille acha yibaza yuko najewe rero ndi muri famille ko naho namuhariye aravye uburemere bw'ivyo yankoreye alleluya amen yarazi yuko aravye uburemere bw'ivyo yankoreye yarazi neza yuko naho ndamuhaye ikigongwe ari cyagateganyo niyamenya yuko namuhaye ikigongwe burundu niyamenya yuko imbabazi namuhaye mu mpimba bazita miyoyomo miyoyo namuhaye iki miyoyomo haleluya ariko Simbizi tukiraho araza avuga amajambo ubona akwagiriza nazo vuge ngo Simbizi ivyo bintu afite nabinywa shoza boosting ariko araza akwagiriza yuko kino kintu niturakiza jewe namuhaye iciswe miyoyomo miyoyomo ntiyizera yuko yahawe ikigongwe miyoyomo mu mpimba ni cyakigongwe cyamba gitangwa na nyine cyubera umukuru w'igihugu kivunga bacita miyoyomo nabwo ndarengeye ivyo wakoze ndarengeye ubusambanyi wakoze ndarengeye ubusuma wakoze ndarengeye n'itunga rya leta wivye mugabo ndaguhariye ariko ico ni ikigongwe nyene icubero y'amatanga buri mwaka kugira amabohero abantu bakabanuka hari abantu rero arahavye ibyaha yakoze muri we agumana kakana ati kweri nivyo nahariwe benshi muri bo harigi bace babisubiramwo kure baba batarakira gakiza
Haleluya. baba batarakira ivyo bahawe, baba batarakira yuko miyoyomo yabaye, baba batarakira neza, baba imitima yabo bitaratungana. Nivyo rero vyabaye kwa Kigingi. Yaraje aransaba imbabazi. Ati mutware. Mukuru wanje. Nishishiro ndaza. Naragutsitayeko. Ndakugambanira. Ikiraka wamaye. Ikiraka wamaye. Ndaguca inyuma. Nawe ufise umuryango nkanje, ufise umugore nkanje, ikirenzeho umugore wanje ava muri famiye. Haleluya. Umugore wanje avahe? Avahe muri famiye. Niyo ico gituma n'umugore wanje umunsi Kigingi yavuga ngo we Peti, kubera umugore wanje ava muri famiye, yaciye aminduka bishira kuri stati ngo we Peti kuwa na respect. Madame wawe ashira kuri stati, kandi madame azi neza yuko Kigingi namuhaye yoyomo. ariko ku bantu batari ko baratahura famiye, Ibisabisho vyavuye muri miyoyomo nabiguzemwo akarato kamwamikazi. none sibizi famiye yazanye ibisabisho. Famiye urayibaza Kigingi yayivugiye playing nibaza ngo ndavuga ibintu bisuke no maka. Rero yikanze yuko nanje ndi muri famiye, yikanga yuko Kigongwe namuhaye n'ishagateganyo, kumbe namuhaye Igongwe burundu. Niyo mpamvu wowe yakagumanye. Reka twumvirize. Araje. Aragiye aravuga amayiswari. Ngozo kugara Kigingi sama. Ndagenda mbirene ahani. Umiriza muramubona. Sindamutinya n'umwana muto cyane. Kandi n'umupeti frere wane sindamwanga. Ariko nashaka kumwereka ikintu, ndabasabye mwikomera amashi sana. Umira tubati iyi famiye ahani. Birakwiye. Iniki Famiye. Famiye. N'umugore wanje ari muki muri famiye. Sawa rero. Niyo mpamvu rero je naramuhariye maze kumuha iyo miyoyomo. Wewe yaguma yikanga yuko ujya mutima we afise. Ariho nanje fise. Niyo mpamvu amaze kubona yuko vyabaye haga ntiyabitahura ko yarabona neza ati ibintu je namukoreye simbizi, ibintu namwiciye simbizi. Isiguro watanguje intambara niwe. Je nta intambara nigeze kugira. Navuga ati umuntu ugwene ntumuhenera kwita kiburanye. Mugabo rero amaze kubona aho vyari bigeze, yaraje kundondera azana ibisabisho. Sine kwanga ibisabisho no kwanga gute. Ivyo bisabisho Imana itubwira ati nimuharire abo muruta. Kujambo ry'Imana rivuga sinzi iyo vyanditswe. Muharire abo muruta. Uraruta Kigingi nawe avuga yuko uri umwana. Wazanye ibisabisho ninde? Yaje avuga ati ndakurabira hepfo ukansumba, nakurabira ibubamfu ukansumba, nakubarira mu kuzimu ukansumba. Erega ivyo ntabyo twokwemeza. Ninde bande bari bahari? Bande ivyo vy'ibisabisho yaguhaye. Kandi akoreke message urayibona. D'abord c'était le 24 juillet 15h53. Twayaze 2 minutes. Ibisabisho yabishize kuri limikage. Cyanda mwandikira ati mugabo aha 15h cyanda mwandikira ati hasigaye invitation yo muri sama. Urayibona? Tije ntibasabira ku munwa. Urayivyumva? Ugatoke ibisabisho ndabibona. Yego vyashitse. Mugabo utwereke abantu ko affaire yabaye conclu. Tuza rero na invitation. Uravimba Gabrazi? Urumva we ntushima rero wanje kumbwira ibikurikira. Urumva ivya mbere bya c'était tendu. Aya naco nta kibazo uzora gukunda bigira nabi. Azora uko abigira rero invitation yaciye ayigumya cyahitamwe kuza guhara. Famiye iyo mama. Famiye. Bisigura ko yoba yarafise inzigo yakazikira. Yabitse. Urumva yavuze ati reko no mujama ndamukalme nibisabisho. Mugabo
Urumvaga bras carabika ndoifu urakunda inda rero wewe inde wumvise agafaranga oya si gafaranga je yari Yesu kwije aransaba imbabazi ume usaba imbabazi ntazotanga ariko marije sinigera musabye n'ivyunguka mu buzima oya ni wenyene yavuze ati wenyene ati ibisabisho ngibi azavyikoreye hamaro ndamuha imbabazi zumbabazi ndazimuhaye. Love goes on. Reka twizere yuko Kigingi azoza nawe aduha ikiganiro. Hama mu kibe atama views muzoronka. Utamubonye. Hari abantu bazimye braza bidakunda. Yo. Kigingi sama comedy sawa. Mugabo Kigingi no. Idahari ntabwo ntibikunda. Nawe ni uwo munsi nyene azosubira mu ndi mwaka uza. Canka asubiye kugudisinga. Yandisingiye duhuriye je nawe. Je ko ndi mu kazi kose we ko ntazi n'ibyo arimo. Ko ari ugenda mu bubiro bw'abantu n'ubupapuro agenda asomesha abantu abiba. Ariko aramaze kuja mu bihugu vyinshi. Ibyo by'ibihugu byose womaze guhonyora he. Rafa se atubwiye ko uri mu diaspora wo muri Congo. Muri Congo. Naco je ndinganye. Amaherezo y'inzira ni he? Ni mu nzu ni singa. Nenje hanze ukuri. None si beats. Cyo nigumira mu nzu braza. None si beats. Jewe nizere yuko ino beef yanyu ikizo irangiza nuko muja ku meza imwe. Nta beef mfitaniye n'umuntu nomwe. My goodness. Kandi tone biriko biraba nibi muri ko biraba urumva ni uburenganzira bwiwe. C'est son droit. Uburenganzira bw'umuntu uzi beef je nugira beef na Kigingi ndondera iki. Duhuriye kuki. Naramaze kumubona bire muri famille poa. Agakano ka famille wakonze bayagateye. Nakonzi nakumvanye fisi Kigingi. Nakumviye famille. Si ukatanye. Niyo mpamvu rero kubera nanjye nari nzi ko afise famille. Nagomba nanjye iyo famille ndayibabatse. Niyo mpamvu nagomba kubihagarika. Nabyumvaga brass. Hanyuma jewe nizere yuko hariho umuco batoye kandi n'amasambo nageze kure.